Uwo mukozi wa kaminuza y'Uburundi yakubiswe agashaya mw'ijoro ryo ku munsi w'Imana w'indwi iheze yitwa Medari Nkeshimana, akora akazi k'ubunyezamu mu kigo co mu Kamenge. Amakuru RPA ikura muri ico kigo avuga ko nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro ariho haza umunyeshuri wo mu mwaka wa gatatu mu gisata cigisha ibijanye n'inyifato psychologie mu Gifaransa azwi kw'izina rya Ferdinand Miburo. Uwo musore akaba asanzwe ari mu muhari w'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bamwe mu banyeshure bavyemeza. Ico gihe ngo yaciye atangura kwigenza kuri uwo mukozi wa kaminuza amwagiriza ko yatebeje kugara umuryango winjira muri ico kigo. Uwo mukozi ngo yisiguye avuga ko akirindiye abanyeshure bafungura hanze y'ico kigo, narirya hari bamwe mu banyeshure bakibamwo badafise uburenganzira bwo gufungura mu buriro bwaco. Uwo munyeshure Ferdinand Miburo ngo niko guca arengera kuri Medari Nkeshimana aregagura amusega yataye ubwenge. Abanyeshure ndetse na bamwe mu bandi bakozi ba kaminuza y'Uburundi bakorera muri ico kigo baramutabarije maze acajanwa mu bitaro vyitiriwe umwami Karede. Ayo makuru abandanya ashikiriza ko kuri ivyo bitaro base kumwakira kuko atamafaranga yari afise. Uwo mukozi yaciye asubizwa muri ico kigo muri iryo joro nyene aho yaraye imbere y'icumba ca nyene kumusinzikariza ubuzima. Bukeye ku munsi wa mbere uwujejwe ikigo ca kaminuza y'Uburundi co mu Kamenge ngo yaratabaje uwujejwe uburaro n'umutekano mu bigo vya kaminuza y'Uburundi aho yaciye afata iyo mbonerakure, bikavugwa ko yoba yacijanwa mu gasho ka komine Ntahangwa. Ariko rero icatanganje abanyeshure hamwe na bamwe mu bakozi n'ingene iyo mbonerakure yaciye irekugwa ku mugoroba kuri uyu wa kabiri, ngo akaba aguma yigamba abari bamufashe ko batazi amateka yiwe muri kahise. Abakozi ba kaminuza bo muri ico kigo co kimwe n'abanyeshure bavuga ko badatahura ingene uwo mukozi yohanwa n'imbonerakure kuko ngo naho yoba yari yarengeje amasaha yo kugara yari kubibazwa n'abamukurira. Aha bakavuga uwurongoye abazamu bita encadreur de veilleur mu Gifaransa hamwe n'uwujejwe umutekano w'ikigo Regent à la sécurité. Abakozi ba kaminuza co kimwe n'abanyeshure basaba ko iyo mbonerakure Ferdinand yofatwa igahanwa hakurikijwe amategeko, ikongera ikavuza uwo mukozi yaboreje igufa kuko amagara yiwe abandanya asinzikara. Imbonerakure Ferdinand Miburo ikabitunga urutoki n'abanyeshure bagenzi we ko yigenza bunyamaswa ku bandi banyeshure batari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje guhamagara Adolphe Ndayikengurukiye arongoye ikigo ca kaminuza y'Uburundi Campus Kamenge, ariko akaba atitavye telefone yiwe ngendanwa.